Muri iki gihe twibuka umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi, abarundi bari mu gihugu n'abari hanze yaco uwo munsi barawuhimbaza. Ariko rero umuntu yokwibaza ati koko mu gihugu c'u Burundi ubumwe burahari? Ntihoba hariho abantu baguma bitwaza iryo jambo mu kuvuga ko hariho ubumwe mu Burundi kandi bigaragara yuko bwoba butariho? Uko biri kose muri kino kiganiro turumva abanyacubahiro bamwe n'abandi ingene bavuga canke basigura ubumwe. Ashaka ubwa mbere turamutse abubahwa bose rihoye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, abitavye ikiganiro, abahoze barongoye iki gihugu, ba musenyeri bari ngaha. Nkuko rero abarundi bose nka bose babizi kandi vyashizwe no ku rutonde rw'imisi mikuru ihimbazwa mu mwaka, imyaka 33 irarangiye, igihe cose kwigenekerezo ya gatanu ruhuma ku mwaka utashe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi. Abarundi bemeje ubumwe mu 1991. Imbere yuko amasezerano ashikwako harashinzwe umugwi hari mu 1988 kwigenekerezo rya kane gitugutu bivuye ku itegeko y'umukuru w'igihugu yari ico gihe. Uwo mugwi ukaba rujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Iryo tegeko ryo gushinga uyu mugwi ryagiye kugira ngo hashigwe mu ngiro ingingo y'umugwi w'abasirikare bakuru bari bahiritse ubutegetsi bwa Jean Baptiste Bagaza yari umukuru w'igihugu ico gihe hari mu 1987. Umugwi w'izo ntwazangabo wafashe iyo ngingo kwigenekerezo ya 28 Nyakanga mu 1988. Umugambwe w'iprona n'imihari iwukomokako baciye basabwa na Pierre Buyoya umukuru w'igihugu yari ico gihe gutangura ibiganiro ku kibazo c'ubumwe bw'abarundi. Muri ivyo vyose ico abarundi twibuka nuko izo ngingo zose za politike zariko zifatwa binyaruka kubera ibare ryari rihejeje kugwa mu makomine ya Ntega na Marangara mu buraruko bw'igihugu, aho vyagaragaye ko abarundi batari bake benshi bishwe bariko bazira ubwoko bwabo. Icigaragaza nuko mu cegeranyo cashikirijwe n'uyo mugwi abari muri bo bose barahurije mu kwerekana ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi ko abarundi bamye bifuza kubana mu mahoro kandi ko basangiye imico n'imigenzo, muri make ko abarundi ari bamwe. Icagiye gutangaza abarundi n'amakungu nuko inyuma y'imyaka 2 gusa abarundi bemeje ubumwe bwabo haciye haduka intambara, vyibonekeje ko ariyo guhunyanga demokrasi bimwe bikabije. Mwiyumvire namwe haheze imyaka 2 gusa habaye amasezerano y'ubumwe, ibara ngiryo riraguye, abantu basubiranamo. Ivyo bintu bikaba bigoye gutahura. Mbega abari bagize ubwo bumwe canke abari bateguye uwo mugambi ugushiraho umunsi uguhimbaza ubumwe bw'abarundi bari babikoranye umutima mwiza canke hari ikindi cari kinyegeje inyuma? Mu kwica indongozi zari zatowe hari mu 1993 bahereye kuri nyene icubahiro Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi kugira barongore. Ico gihe vyabaye agahomera bunwa koko akabikabishe katagira ingene kavugwa, vyari biteye agahinda. Aha umukuru w'igihugu yaragandaguwe bunyamaswa, umukuru w'inamashinga amateka aragandagurwa bunyamaswa hamwe n'icegera ciwe, abashinga amateka baragandagurwa, babura amatari baragandagurwa, bamusitanteri ababaye nawe nyene abatashoboye guhunga baragandaguwe, baracishijwe ku buhomba. Eka mbere wo wese yarashigikiye inzego zatowe yabaye hafi y'izo mburabugirire yarishwe. Murumva yuko iki kintu cabaye ikintu kibi cyane, yabaye ibombe ikorokeye ku gihugu c'u Burundi. Ariko rero ndasubira nkibaza, none abantu bakoze irishano bose boba baraciriwe imanza? Hoba harabaye ubutungane
nimba atabwabaye ubwo butungane buzoba ryari? Mbega mu gihe hatabaye ubutungane ku bibi vyakozwe, ivyo bibi ntivyo kwisubiriza. Ahatari ubutungane vyama vyayangaye. Sukuzura kaboze mu ntunge no kugira ngo ahubwo bibicigwa gituma Uburundi butera intambwe. Reka rero ubu naho mutwemerere ube umwanya mwiza wo kubashikiriza abashitsi biteka bitavye kino kiganiro, kandi musanga koko ari abashitsi biteka kuko uwa mbere turi kumwe niwe wa mbere nyene vy'ukuri kuko ni nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, tukaba tumukengurukiye kubera yitavye kino kiganiro. Ubundi turi kumwe ni umunyacubahiro yakubahwa Sylvestre Ntibantunganya, yararongoye Uburundi mu bihe bitoroshe, kuko nimba kiriho nukubera umuremyi wa vyose atanga ubuzima, kuko abo basirikare bari bahiritse ubutegetsi bwatowe n'abene gihugu, yabaciye mu myanya y'intoki gusa n'ayahandi ho aba yarashengeye ukama. Agati rero gateretswe n'Imana nko babivuga mu Kirundi ntigahenurwa n'umuyaga. Iyo rero arazi bitari bike kuko yarayibayemwo, kuko na wamugwi twababwira yarimwo. Umushitsi akurikira ni nyakubahwa Domitiano Ndayizeye, nawe nyene yarongoye Burundi, akaba mbere yabanje kubicegera c'umukuru w'igihugu ico gihe Pierre Buyoya. Nawe nyene rabonye bitari bike kuko ico gihe ibintu ntivyari vyoroshe. Nawe nyene nimba akiriho ni hamwe baca umugani mu Kirundi ngo igiti kirakurira mu babaje. Abandi bubahwa bari ngaha kumwe natwe muri kino kiganiro ni nyakubahwa Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye, nawe nyene ari mu babonye bitari bike, narijya aguma ari karasesangura hamwe nabo basangiye amabanga mu mugwi CVR, umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira. Turi kumwe kandi na nyakubahwa Reverend Pastor Noah Niziza, nawe nyene ibitari bike vyabaye mu Burundi arakuze, hariho ivyazi, ariko kandi cane cane nawe nyene ari mu mugwi CVR, akaba ari cegera c'urongoye uyo mugwi. Turafize kandi ubundi mushitsi witeka cane adutunge, ntitwamushize inyuma y'abandi, twaronse aho duhera, adukundire sukumuhereza ko sizigere bitugende, ariko atutunge. Ni nyakubahwa Musenyeri mukuru Evariste ngo yagoye umbera akaba yibereye mu karuhuko kubera numuhumure. Nawe nyene ntawo bideha yabonye bitari bike kuko yarabaye mbere umwungere wa diocese ya Bujumbura imyaka atari mike, mbere akaba yarongowe n'inama y'abepiskopi, kandi n'umugwi wari washizweho ico gihe mu 1989 akaba yarimwo. Turamuhaye ikaze muri kino kiganiro. Nawe nyene intumbero ya kino kiganiro mu dukundire no kumurikira abarundi kubaha umuco. Ubwa mbere hoho kukungena ubumwe bw'abarundi bwifashe uno musi. Ubwa kabiri mbega uno musi ubumwe ngira kamaro ku barundi bose rimwe bwofatira ku moko canke ku bindi. Ubwa gatatu mbega vyoba bikwiye ko ubumwe bw'abarundi buhimbazwa. Ubwa kane mbega ubumwe bwa nyabwo hagati y'abarundi bwomera gute uno musi ku ntambwe Uburundi bugezeko. Duhera rero aho tubwirizwa guhera, n'abarundi bavyipangiye baritorera kizigenza wabo. Dufise rero iteka ryo guhera kuri mwebwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Tubasabe muramutse ubwa mbere abariko barakurikira kino kiganiro, abarundi bari mu Burundi n'abishwi, ariko kandi mutubwire mbega uno musi manya kubahwa uko mu buntu bumwe bw'abarundi bwifashe. Ubwa mbere nagira ntangure ndamutse abavukanyi turi kumwe ngaha, nongera nkenguruka mwebwe mwateguye ikiganiro nk'iki, kuko ni ikiganiro nkenerwa mu buzima bw'abarundi mu gihugu. Ubumwe bw'abarundi bwari bwaratosekaye, ubu navuga nti turi mu gihe cyo kwisanasana. Nagira kandi ndamutse n'abariko baratwumviriza n'abadukurikirana, baba bari mu Burundi n'abari mu mahanga. Mwese rero reka cena jewe ndahabonera akanya ko kusubira kubipfuriza umwaka mwiza
umwaka w'2024 uzotubere twese abarundi umwaka w'ubumwe koko, umwaka wo kumva ko dufise umutima wo gusubiza hamwe, ndetse umwaka w'ibikorwa, kuko murazi yuko harari inzara hakazinduka inzigo. Ico gituma rero nagomba kubipfuriza imigisha mu barundi baze barime bimbure. Murambajije ikibazo muti ubumwe bw'abarundi bwifashe gute? Uno munsi je novuga yuko ubu vyotuma ubumwe bw'abarundi buraboneka, kubera hariho ibintu bigira ubumwe mu gihugu ico ari cyo cyose. Ubwa mbere ni igihugu. Uno munsi abarundi bose ndiko ndaraba abarundi benshi muzokumva hariho akajambo bubongeye ko bati Burundi igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Aho n'agatima rero kariko karatunga, kuko igihugu nico cungira ubumwe abene gihugu, kubera ni tongo rusangi. Mu Burundi ni nk'umuryango, igihugu cy'u Burundi ni tongo ry'abarundi bose, nta numwe atarifise ko uburenganzira. Iyo rero abarundi batanguye kwiyumvamwo iryo tongo yuko ari ryabo, ari iry'abarundi, burya ubumwe baba buriko barakomera. Ndetse murazi yuko no kugira dutandukanye, icambere badukuyeko ako karangamutima k'ubwene gihugu, dutangwa kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Hajya bari bahejeje kudufuta ko tutakira abarundi, tunabahutu n'abatutsi n'abatwa. Umva bamaze gukora ako karanga k'ubwene gihugu, birumvikana ko muca mutangura kubonana nk'uko mutavukana. Ikigira kabiri kivyerekana nuko hariho uburongozi bw'igihugu. Burya uburongozi bw'igihugu nibwo bwa mbere bwungira abene gihugu. Mbere je novuga yuko igituma mu Burundi ubumwe bwari bukomeye cyane nuko ubwa mbere twari dufise umutware umwe yitwa Sebarundi. Novuga twese twaca twiyumva nk'umuryango. Kubona twaremera yuko umwami w'u Burundi yitwa Sebarundi, nuno munsi tukaba twemera ko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi, n'ikimenyetso cy'ubwo bumwe, kuko mutagira ubunga mu muryango. Murazi yuko avuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera, umwe wese ashaka kwidahira uko ashaka. Ndetse n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yavuze ati hatagira ubutegetsi nyabwo ntagira iteka n'itekane, hacaba ubusimbira hamwe. Ubumwe rero buboneka iyo ubusimbira hamwe atabuhari, bose baba basenyera ku mugozi umwe. Rero uno munsi turashobora kubona yuko ubutegetsi bw'igihugu buriho bwizewe, ariko ntihagire umuntu atinya iyo abonye abantu baciziziwe n'imitima mibi. Uku n'ukuri nyakubahwa mukuru w'igihugu, abantu bafise imitima mibi ahubwo ubu bariko baraba benshi. Tuzohava dusanga uwo mutima mubi ariwo wiganziye igihugu c'u Burundi. Umuntu atagomba ko abantu bicara hamwe ngo baganire ku kibazo kiba hanze, uwo ntaba afise umutima mubi. Umuntu atagomba kubona canke atipfuriza mugenzi we ko yoshira ikintu ku munwa, uwo si umutima mubi. Si umutima mubi gusa, ahubwo uwo mutima mubi uherekejwe n'ubukunzi bw'inda bwo ku rwego rwo hejuru. Ahari ubukunzi bw'inda rero bwo ku rwego rwo hejuru, ahari ukwikunda ibintu byose ukikumirako, biragoye ko hoba ubumwe. Umuntu yari yikumiye ko utuntu twawe twose twogufashije akatwigarurira, uwo muntu mwogiranira ubumwe gute kabasha? Imitima mibi irabaho, kandi ntibica bisigura yuko umwe atabuhari. Ubumwe iyo igihugu mwese mubona ko ari itongo ryanyu, mukaba mufise uburongozi mwese mwizeye muvuga muti turakurikira amategeko y'igihugu, kandi hari abayahagarariye twese tukayubaha, ubumwe buba buhari. Abo b'imitima mibi ni nka kurya naho tutavuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa, ugasanga abasuma, hari abasuma, hari abantu bama batata, hari abantu bamuhamuruntu runtu, muga ntucuvuga ngo ubumwe nta buhari. Ubumwe rero novuga yuko mu Burundi uno munsi buriho. Ikiba gisigaye nuko uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu butegerezwa guhagararira ubwo bumwe kugira ngo ntihagire abene gihugu basubira kurabana ayingwe. Mwebwe muramutswa Burundi, ego ubumwe ariko bavuze ko hariho n'abonone, none ko hari abacinjira mu gihugu bakaza bakica abarundi kandi n'abarabarundi nkabo. Nico nakubwiye nti ukazobona
umuntu yishe uwundi ukabona umuntu agiye kwiba uwundi ukabona umuntu ariko atuka uwundi ntibisigura ko atabumwe buhari ahubwo aba yarenze amategeko y'igihugu bwa butegetsi bw'igihugu nabwo buhagararira amategeko bugahana uwo muntu wese ashaka guhonyora ku gakanu abandi. Ivyo avuze umukuru w'igihugu nivyo vyategerezwa kugenda uko nyene, ariko iyaba vyari bimeze uko mu Burundi, Uburundi aba ari paradizo. Ikibi nuko umuntu ashobora kwitwaza inguvu afise agahagarara ku gakana abandi akabarenganya akabashira mu munyororo, nukuvuga ngo bakabura iyo bitwara, bakabura gutunganirizwa, akarenganyo kakaba karenganyo. Ahico umukuru w'igihugu avuze akivuze ku munwa gusa, mugabo mu bikorwa arazi neza yuko atabiriho. Rero iyo abantu batase ntuzocuvuga ngo nta bumwe buhari. Burya muze murabe ngoma ndiko ndatohoza ndiko ndasoma nk'iki cegeranyo cyujya mu gwari ujejwe kwiri kibazo cyumwe bw'abarundi, ndiko ndaraba ingene baronde bagasesangura basuzuma icari bituma muzosanga hose suko nakana nakabankana ahubwo n'ubutegetsi usanga byose bihagaze ku butegetsi buba bwavyinjejemo nabi no muryango noneho murazi yuko se muryango ari ahengamiye ku mwana n'ucanke uriya ubwo nyene injyane zirazije abana riyo bankana so kuvuga ko atabumwe ahubwo se umuryango niwe afise butumwa bwuko ategerezwa guhagarara ubwo bumwe mu kushira ku murongo uwushaka wese guhungabanya abana mu muryango. Ego nyakubahwa president bantunganya hari ikibazo nk'umuntu yari muri uyu mugwi warujejwe kuraba iki kibazo cy'ubumwe bw'abarundi, ariko ikibazo nico kumenya ubumwe bw'abarundi bwabaye ikibazo ryari bivuye kuki. Biragoye kumenya umuntu hatangurira naho yohereza kuko urabona haheze imyaka myinshi tuvuga cane canke tuba cane mu vyagiye bibangamira ubumwe bw'abarundi. Ariko icambere no kubwira nuko ufashe uko abantu bafata ibihugu, iyo abantu bavuga ururimi rumwe bakabana co kimwe ku mitumba mu makomine mu ntara atana hamwe wogira ngo aha n'agace kabanaka, iyo abantu bafise umuco umwe ugasanga byose biranga ubuzima, haba kwakira umwana avutse, haba gutegura iby'ubugeni, haba gutegura caje kugira imirimo yo guherekeza uwitavye Imana, ukaraba ivyo bafungura, ukaraba ivyo banywa, byose ugasanga arabisangiye. Nukuvuga ngaho birya twita amoko mu Burundi ari byo mbere dukunda gufatira ko mu kuba kumwe bwononekaye. Uraheza rukibaza uti none uko kuryana hagati y'isamoko kandi burifatiye ku bintu by'ubuhinga nta moko ariho mu Burundi nkuko ndabivuze. Iki kintu president ntibantunganya avuze nukuri kuzuye 100%. Baca umugani rero wakuzuye ntikamurikwa. Uku nukuri kwigendera. Biragoye gutahura mbere biranarengeye ubwenge ukuntu mu Burundi hari abavuga yuko hariho amoko. Ikibazo aho kiri n'icyo mukuru w'igihugu yabivuze kiva ku kuntu abantu batunganya bagakoresha ivy'ubutegetsi. Uzogende utohoze neza muri kahise ka kido gihugu. Jewe naragerageje hezi imyaka ishika nka 50 cyo kibazo dakikurikirana, nta na hamwe uzosanga hari umutumba ntumwe mu gihugu, hari commune mwine mu gihugu, hari quartier nimwe mu gihugu abanyagihugu nyine ubwabo baduka ngo tugiye gushamirana kubera ubwoko bwacu. Nta na hamwe wo bisanga. Ariko ivyo bintu bizanwa n'abantu bagomba gushika ku nyungu zabo za politike. Uzurabe cyane ibi bintu vyama bikara mu myiyamamazo. Umugera mubi iyi daimoni ikunda kwigaragaza mwico gihe mvuze. Umuntu kugira ngo aronka amajwi canke aronka izindi nyungu kanaka
akitwaza ubwoko bwa bwoko butariho. mugabo uzorabe ingorane zose zaje ziva ku kugene abantu banyinyurana mu kurondera ubutegetsi canke mu kubukoresha. Aha atugira n'Imana turi kumwe n'abari mu mugwi ujejwe kurondera ukuri no kumwanisha abarundi, ngira barabizi kudusumvya. Usanga rero ari ibintu byagiye biva mu by'ubutegetsi, hanyuma abategetsi bibaza ngo bariko bararondera inguvu, bakagenda gusigura aho bahagaze bashingiye ku byo twita amoko. Urashobora rero kugenda uraba kuva muri kahise ku Burundi imbere yuko abakoroni baza, ku bakoroni baba Abadagi baba Abirigi, ukaduga no ku ntwaro zakurikiye, ahubwo mvuze ku ntwaro ukaduga igihe c'imigambwe yari itanguye kuboneka, turiko turaharanira kugarukana ukwikukira ku Burundi nayo kwikukira, ukaza Burundi maze kwikukira, ukaza ku ntwaro ya cami, ku ntwaro ya Republika ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, usanga ikibazo catangurira mu bariko banyinyurana mu by'ubutegetsi. Murumva ko muriko kunyinyurana atayindi turufu bazana atari ubwo bugesera bw'amoko. Ngo mu Burundi hari amoko sigaho, ngo hari amoko ya atatu. Ukiyumvira ayo moko hariho ukayarondeza ukayabura. Nukuvuga rero yuko buriya aho byatanguriye nukugene abantu batagenda bumvikana ku mabwirizwa agengenda ashikira ubutegetsi, na cane cane ingendo ubutegetsi baheza bakabukoresha ugasanga rero ubutegetsi aho kuza bukomeza bw'abumwe bw'abarundi buriho buza ahubwo aribwo busambura. Voilà, murumva yuko abanyapolitike ahanini aribo basambura ubumwe bw'abarundi, nibo babuhungabanya. Mu bantu bavugisha ukuri mu Burundi, president bantunganya je sindamushira kuri. Buriya rero mwavuze kino cegeranyo, jewe ndari mu bakigize. Hariho ivyo bataguye kuvuga uriko uratagitanga amarara. Hari intambwe nyinshi vyaciyemwe kuko bya bitari byoroshe. Ubwa mbere ugiye gusoma neza abashyize ku butegetsi bu 87 bashaka gusoma kujya ku bandi ba mbere rimwe na rimwe bakaba n'abadadaza bamwe kuko je ndabizi nakora mu mugambwe y'ipronisho gihe niyo ndakora mudasigana kuko je nari muri Frodebu nari nde kudakora kuko je nari muri Frodebu ku 1946 hanyuma ninjiye kamukoze hariya mu 88 wasanga rero ubwa mbere hari kunyinyana mugabo inyuma harashika ajya baroregwa yahekuye Burundi muri Ntega n'Amarangara tunagutera intambwe kuko handi ndibuka yuko twebwe muri permanence ya Iprona harabari babuze bati ico kibazo tucige baranatanga n'intumbero n'amazina nshobora kuyatanga mugabo ngira ngo nta kaboko kuyatabuza munsi baratanga n'intumbero mugabo vyashikariya hejuru ngo ntiharagera vyagiye bagiye kugira ati kame batireka turabigire twotera imbere kubera Ntega n'Amarangara. Ubu rero ikibazo nukuraba mbega ivyavuyemwo twaravyemera koko twarabishyize ku mutima tubigira ivyoranga ingendo yacu mu gutunganya ivy'igihugu. Voilà, aha rero bwa buryarya bw'abarundi niho buhagaze. Ababigize ntibabigize bafise umutima mwiza. Wapi harimwe abantu bafise akariganga muhogo. Kuko iyo babigize babishizemwo umutima mwiza ivyabaye ntivyari gushika. Bagira bati reka duhuma amaso makungu. Voilà. Iyo biba vyabaye uko bimwe bavuze vyashitse 93 ntivyari gushika. Nukuvuga rero yuko imitima itari bwahinduke bikwiye. N'ubu rero nukuza turaraba mbega imitima yarahindutse bikwiye. Voilà, ikintu ciza cyane. Mbega ubuhoho ntihariho abantu
bafise akariganga muhogo? Ntihari abantu bagifise imitima igwanya ubumwe muri kino gihe nyene turimwo washima mu butegetsi nyene? Yahandi ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi ndibuka nico twita amakoloke yo kwiga ikibazo cy'uburundi twagirana mu gihugu. Abanyagihugu baratubwira bati twebwe nta kibazo dufise hagati yacu, ikibazo ni ca mwebwe mwize, mwebwe mugwanira ubutegetsi. Kandi ngira ngo ntibabesha, kuri je ntibabesha. Nukuri bakabesha. Ubwo burozi, ubwo buyobe buvugwa canke buzanwa n'abantu bitwa ko bize ibintu vy'ibiteori vyapfuye, ngo aba bavuye hanaha nuku ivyo bizanwa n'abo bantu bize. Abantu bitwa ngo barize niyo bariko baratuma igihugu kigera aho kigeze. Muri ibi nta munyagihugu n'umwe abifise mu ruhara. Akariganga muhogo kari mu bantu bavuga yuko ngo barize data wanje. Ubu rero umuntu nk'uyo ariko arabivuga uramuraba ugacugira uti uyu muntu asumbwa ubwenge n'umunyagihugu wahariya akure. Nibyo turi no munsi. Uku kuri Sylvestre ntibantunganya avuze ni authentique. Nta bintu vyo guca iruhanda nyoma vraiment. Ku bwanyu nyakubahwa Sylvestre ntibantunganya mwararongoye igihugu, murakorana n'abatari bake mbere n'ubwo n'abahiritse n'ubutegetsi murimwo. Baya bende y'igihugu bo mu 1991 mubona baratoye ubumwe koko hamabwonona n'umugwononwa n'umugwi w'abantu kubera bashaka ubutegetsi gusa. Nakubwiye mu kanya gaheze intana hamwe usanga byavuye ku barundi, ku banyagihugu. Aho byavuye nayo ku banyagihugu. Neza cyane president. Ku banyagihugu byavuye kuranira ubutegetsi. Ibyagoranye 93 ugira byavuye mu banyagihugu, byavuye mu bantu bari no kwita bari bahejeje utakaza ubutegetsi biciye mu nzira nshasha yuko ubutegetsi umuntu abushikira biciye mu batora. Ugiye kuraba ajya amatariki ya misi urabona yuko habaye gusa nibihakanwa, hacyumva abantu bakivuga gusa ibyavuye mu ry'abatora. Ariko aho bitangarije niki nuko mwazanye iki gitabo mubabyanditse ndimwo, nuko twari twanditse ibi byose. Icatangaje niki nuko twari twagize ya makoroke nakubwira, twahura tukamara iminsi 2 3 ide turi hamwe, mbere tugiye kurangiza tugataba tugatarika. Hanyuma icatangaje kandi nuko twagiye tukigira hamwe ingene intwaro ya demokrasi ishiye ku migambwe myinshi, ishingiye ku matora kugira ngo abarundi bashobore kuronka abarongora canke abaserukira. Byose byari byaciye mu biganiro abantu bari kwivugana. Mugabo gacutangazwa n'ingene inyuma inyishu y'abarundi ije aho kuyubahiriza, aho kuyishigikira, hari abantu baciye bava mu butegetsi bwari buhari bakagenda kuvuga bati ivyo sivyo. Ndibaza yuko uwoza akababwira, kuko kenshi abarundi turafise ibintu byo gutinya ukuri. Migo turatinya ukuri, kandi tumenye ko tutinya ukuri nituzokira. Nyakwa Musenyeri arabizi kurusumbya, no mwijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya. No kuri bazo byacu rero kuvugana ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya, nico tuzotuma dukomeza ubumwe igihugu gikeneye. Ndagenda kubwira yuko ubumwe ari kintu nkenerwa atari ku barundi gusa, ni ahari abantu bose. Labane yamashira hamwe mpuzamakungu tuvuga, ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gifaransa, Organisation des Nations Unies, Nations Unies, Africa, Union Africaine, Union. Usanga ahantu hose abantu bamabumva yuko bagira inguvu bakomera, bumva ko bari hamwe, bumva ko bari hamwe. No muri yakadi biranditse yuko ubutegetsi bukomera, igihugu gikomera iyo wari mu bwo butegetsi uva ko bari hamwe. Igihugu gikomera
iyo abanyagihugu bumva ko bari hamwe, iyo mutandukanye muroroha gutsinda. No mu gisirikare nuko, iyo nko mu gisirikare mutandukanye hoho muri ko muragwana, musanga muca mugenda ngifu y'imyijira mbaye nka nyine cyo president nkuru nziza. Urumva rero yuko ico kibazo kigarukeko ni kibazo cingene twiyumvira ubutegetsi tukabutunganya, hama bashikira ubwo butegetsi ingene aheza bakabukoresha atakuza kuronda abantu bagiye kubahora uko Imana yabaremye ukamenya no bigize uko. Je ngoma ndabisubiramwo, president bantunganya aravuze ukuri kose. Ego tuvuga ngo mu butegetsi bwa kera harimwe abantu bafise imitima mibi, harimwe abantu bafise akariganga muhogo, ubuhoho ntimwumva yuko kariyo. Ubuhoho nta bantu bahohotera abandi, nta bantu barenganya abandi kubera bitwaje ico kintu camoko. Ubwo bumwe bakaba bariko barabuhungabanya kandi ntibanwe no guhana. Nyakubahwa president bantunganya, ikindi kibazo ni kijanye nkuko mwavuze muti mu Burundi nta moko ahari, ariko aya masezerano umuntu aribaza yari hagati yande nande. Ari kumwe n'akandi kabazo gatoyi kw'ikibazo canka moko abahutu abatutsi abatwa tugaruka tukanabisanga mwibwirizwa shingiro, aho ni turiko turanyigeza ikibazo kandi kihari. Aha kantu rero ni kamwe abantu benshi baguma binyegeza inyuma mu kwigisha abantu ko mu Burundi hariho ubwoko, ngo mbega ngo Burundi bworeka kubaho gute kandi bwanditse mwibwirizwa shingiro. None kuba bwanditse mwibwirizwa shingiro bisigura yuko muriho. Mbega basha kuri bo baca bavuga ngo ko vyanditse mwibwirizwa shingiro, iyi ni confirmation ubwoko buriho. Suko bimeze. Oya ni kwakurinda kubwira ko kuvugana. Igihe bashiga ujya mugwi bashaka, numugwi warimo abantu 24. Wagiye kuri byo amoko, harimo abahutu 12, harimo abatutsi 12. Urungano kunganya. Hanyuma kandi ibibazo byari bihari byavugwa, nivyo byari vyibodekeje kubera bwa butegetsi bubi bifatiye ku vyamoko. Mbega ndaguheza karorero, turi kumwe n'umukuru wa komisiyo de reconciliation, igihe mu mwaka w'igihumbi 1929 intwaro y'ababirigi ifashe ingingo yuko igiye gufuta mu nzego z'intwaro y'igihugu ico bita abahutu bose, bake bari barimo bakafutangana bose gakuraho. Wibaza yuko inyuma bidaca bigira ico bishika mu mitwe y'abantu, birakizana igihe hageze inyuma y'ukwikukira ku Burundi yuko mugambwe iprona batora urongora umugambwe. Ababikurikiye barabizi, Rwagasore akaba yagiye avuga ati birerekano sindamushira muri leta, nipfuza ko yogenda gutwara umugambwe, ati kuko arawuzi kandi yarawitangiye. Rwagasore yapfa, hageze gutora hakagira umugambwe ipona abaca baja hejuru ngo mirerekano nashaka gutorwa ngo nuko ari umuhutu. Wibaza bitagira ico bizana mu mutwe w'abantu. Inyuma y'ibyo byagiye bigorana, ukabona ingene abantu biyumviriye bati two kwikingira neza ibiriko biraba hariya mu gihugu cy'u Rwanda, ngo byahindura mu Rwanda mu 1959 bati two kwikingira dufashe ingingo zibuza yuko hogira abahutu bagenda baje imbere. Wibaza ko bitagira ico bisiga ngaho. Nico gituma mu bintu twagida turaba bwa mbere gukosora ivyo, kwerekana ko abantu bose bashoboye. Mugabo ubu habaye aya masezerano mwavuze yuko haheze imyaka 33, hari ivyo tweda tubona. None ugira umuhutu atwara neza kuko ari umuhutu, ugira umututsi atwara neza kuko ari umututsi. Atwara neza kuko afise ivyumviro vyiza,
atwara neza kuko wenyene uko yitunganije yubaha akohereza abanyagihugu abanyagihugu. Ibi rero ivyo biharuro muvuga vyagiyemwo ubwa mbere kugira ngo bicureshe abantu bamenyere bone yuko umurundi wese ashobora gutegeka. Ivyo bitigiri biri mu ibwirizwa shingiro vyaturutse mu masezerano y'Arusha kugira ngo borohereze bose ab'imitima yari yararandutse bakiyumvira ko bakumiriwe nabo bumve yuko bagiyemwo. Kwari ukorosha, kwari ugucuresha, arabivuze neza. Ntibisigura ko bari bemeje yuko amoko mu gihugu c'u Burundi ariho. Aka kantu mukumve neza. Iyo umuntu yitwa Tade n'umuntu yitwa Patrice Ntafatiro bavyumvise ibi bintu ntibosubiye kwigisha abanyagihugu ko mu gihugu c'u Burundi hari hamoko. Nibaza yuko abarundi uno munsi barose umuco. Hari abantu nagiye nza mbona igihe nari nsohoye icigwa c'urugendo aho navuga ku vy'amoko baguma bagarukana iki kintu ngo none ko ubwoko bwanditse mu ibwirizwa shingiro ngo twovuga gute yuko ataburiho ngo ubwoko buriho. Ubu rero nibaza yuko batahuye neza wese mugose kuvuga yuko bijya bihoro tukavuga ko izogumaho abanamba. Voilà, vyari biharuro vy'imfata kibanza. Nico gituma umunsi umwe mu nama nkenguza amateka bavuze bati mubona vya bintu twobikuraho canke twobigumizaho. None ubu bavuze yuko ivyo bitigiri ivy'amoko bishigwaho nibwirizwa shingiro. Abo bantu bigisha yuko amoko ariho kubera ati kanatsinda amoko yanditse mu ibwirizwa shingiro. Mu gihe vyovanwaho rero boca bavuga bati twarihenze. Ubu nta bwoko buriho mu Burundi turahinduye kuko ntibwanditswe mu ibwirizwa shingiro. Voilà, President Sylvestre Ntibantunganya Imana imuhezagire cyane. Mbere y'ibyo biharuro vyaje ahangira president yizera aza kuvyishura ko niwe cyane babiganiriye. Ibyo biharuro vyaje kugira ngo abantu naho nyene batume bamwe batagira ubwoba. Mugabo hariho igihe bizogenda bigashika aho bagira bati ibi biharuro ntibyikenewe. Yari une sorte de discrimination positive yatuma turengana zijya ngorane. Jewe namavuga nti uko ndi je ntibantunganya ukaza kundama gukondi ngo nuko dumuhutu uzori kuransuzugura. Ya mana yanje ubu rero je nanje ubwiye ngo mbega wowe uri mu bwoko bwahe, ubwoko bwawe nubu davye uko maze kubona ibintu vy'ubwoko bifatwa mu Burundi nkaraba uko bifatwa mu bindi bihugu. Jewe umbwiye ivyo uri kuransuzugura nagasuzuguro mfata yuko arako urwego rwo hejuru. Bandanya mushinga ntahe nuko dumuntu kandi nuko uko ndi nakoze kugira ngo udakube. Sinabaye icondi gukwera ubwoko visi eka nabaye icondi kuko nashoboye kwiga. Nyine cyo mukuru w'igihugu ushaka kuvura ibi bintu vyerekeye ibyo none ubumwe abarundi bose ndibige neza kuva mu mashuri y'intango mu mashuri akwirikira muri kaminuza bose bashore kwiga uzora bakuje kibazo kizosubira kuko umuntu azoheza agenda agira ati jewe ni kuki nece sinjoye nk'abandi. Iyo ushoboye rero uraheza ukagenda ukarangura imirimo yawe. Nibaguha imirimo ngo nuko bagushimye ubwoko bwawe gusa bizokunanira usange na bwa bwoko buteje isoni aho gutuma utera imbere. Muri make avuga ati mu Burundi nibafatire ku bushobozi umuntu afise bareke gufatira ku bwoko bw'umuntu ngo wowe uja gukora hajya ngo kiye kibanza ni cy'umututsi kiye kibanza ni cy'umuhutu. Ivyo bintu nakamara amaza aho hantu bagaca bashira umuntu atabishoboye na gatoya ngo kubera ubwoko bwiwe. Kandi
ubwoko butabaho, ubwoko bw'irementanya. muducira inzira yo gushikira ku kibazo twobaza nyakubahwa perezida Domitiano Ndayizeye. Mwebwe mwaragiye mu biganiro yarusha, none ko mwagenda mwitwa abahutu n'abatutsi, ubwo ntivyari vyo gukomeza, ntivyakomeza vyo guhungabanya ubumwe bw'abarundi? Ko bamwe bagenda kwivugira nk'abahutu, abandi bagenda kwivugira nk'abatutsi, ubwo si vya bindi mwagiye kuvuga ivyo abarundi batabatumye, kuko mwagiye mwese mufise ico muserukira mu bibanza mufise. Aha rero ikibazo kirimo umutego. Aha niho havuye vya bintu vy'imitego bagiye barategana, bamwe bashira ku ruhande rwabo, abandi bagashira ku ruhande rwabo, bakaza basanga bahendanye. Aha niho havuye amazimwe y'ibihumbi 2015. Aha kuri iki kibazo mubajije niho akabi n'akabibi k'ivyabaye mu bihumbi 2015 kavuye. Irya tegeko ryakweza induru ryavuye muri ibi, ryavuye ku kuntu bamwe bikwegera ko kukwikunda, abandi bakikwegera ko kukwikunda, bagaca basanga bashizemwo umutego muri irya bwirizwa shingiro. Bwa mbere abagiyeyo abantu bagenda baserukira imigwi inyuranye iri ngaha mu Burundi, biya politike, iba iy'abataharanira ivyicaro vya politike, iba n'abasenyeri, abajene n'abandi, kwari kugira ngo dutorere inyishu injyane zari muri iki gihugu. Nitwagiye rero duserukira abahutu cyangwa abatutsi, ibyo byagiye kuza mu nyuma, ari uko dutanguye kwiga inkomoko y'injyane z'abarundi. Kuvuga rero yuko tuje gukora kubiri n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hinamba, kuko ayo masezerano ajaho nuko ikibazo cyari kimaze kuvuka. Nukuvuga yuko injyane zari zimaze kuhaba, nukuvuga ko ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yari ayo gushaka gutorera inyishu ubwo budasa bugaragarira mu ntwaro yari ihari. Washaka kwari ugushaka intwari ibereye abarundi bose. Ari naco gituma mu ntango kugira ngo dushobore gutanga isemo habanje gusabwa yuko buri mugambwe, kuko nibo baje imbere iruhande yabo batirukangira inyuma y'ibyicaro vya politike, yuko umugambwe umwe usigura uko ubona ikibazo cy'u Burundi n'intumbero, nayo hace hajamwo bijya bibazo by'intumbero ya politike. Hama rero haca hazamwo bijya bibazo by'uko buri muntu ngaha mu Burundi afise ijwi rimwe kurindi. Hama rero abandi bati oya, nimuzana yuko mu byerekeye demokrasi umuntu umwe aseruka afise ijwi rimwe, ati noneho twebwe abatutsi karabaye. Kubera iki? Kubera yuko bwa buhutu na bwa bututsi vyari bimaze kugaragara mu gihugu, ari naho rero haciye hatangura kuza impari. Urumva rero hajya muvuga ngo haravyutse J10 haravyuka J7, nuko bamwe bagira bati umuntu umwe ijwi rimwe, abandi bati oya. Hama rero iyo migwi ibiri baca bayishira kubiri kugira ngo iziraganira kugira ngo itorere inyishu ico kibazo cyo kugena demokrasi yo kubakwa muri iki gihugu, twese twumve ko turimwo, haca haza rero bijya bitigiri, niko vyagiye biraza muri izo mpari. Urumva rero kugira ngo ndakwishure vuba ntabwo biganiro by'Arusha byaje bihonyanga ubumwe bw'abarundi, ahubwo Perezida Ntibantunganya yabisigura, byaje gutorera inyishu, kubaka, kwemera mbere na mbere ico turico. Mwabagize ikibazo Perezida Ntibantunganya ngo yavuze ngo byamoko ntibibaho. Hariho intumbero yo kwiga ivy'ubuhutu n'ubututsi ukurikije ibi by'amasiyansi yo hanze,
abantu bavuga ururimi rumwe, abantu bafise akarere kamwe, ivyo rero ntibiriho ngaha mu Burundi. Ariko urifo kumenya, dukwiye kumenya yuko bugiye abantu bamaze kwishira mu mutwe ikintu kibari mu mutwe ko ari abahutu bamwe, ko ari abatutsi bamwe, naho boba ari uko umwa atarya imyumbati uwundi ayirya, ariko bakavyishiramwo mu gihugu. Iyo uri kuratwara igihugu ugomba kubimenya, ukabikonsidera mu ntwaro yawe kugira ngo ushobore gutorera inyinshi ibibazo bimwe bimwe n'ibindi. Nta kamaro rero ko kubihunga. Abahutu barahari baravyemanga, abatutsi barahari baravyemanga. Abavyemeza ko hari amoko mu Burundi bakavuga bati twe turi iki kandi bakavyemeza n'abandi, ariko uko siko aba ukuri. Umuntu umwe yaravuze ati ikinyoma kivutswe kikaguma kivugwa kikaguma kigaruka kiraruha kikaba nk'ukuri. Voilà. Ubu rero ivy'amoko mu Burundi twese turazi ko ari kinyoma, ariko kubera biguma bigaruka bihabwa inguvu, ico kinyoma kiraruha kikaba nk'ukuri. None tugume tugendera kuri uko kuri gusondetse. Je noruha nkavuga ngo ndi mu bwoko kanaka, kandi ivyo bintu nzi yuko bisondetse, nzi yuko ari kinyoma. Abatwa barahari baravyemanga. Reka rero dushake izindi valeur. Ari naho yavuga ati twebwe twafashe bijya bitigire kugira ngo ibe intango y'inyishu. Aha rero nshaka kugaruka kuri kijya kibazo c'ubumwe. Burya ubumwe si kuvuga yuko twese turi bamwe, tuvuga bimwe, turota bimwe, sibyo ni karikaturale ivyo. Ariko ikibazo nyamukuru ni mbega turumva yuko turi abarundi. Kuko ngaha tuvuga abahutu abatutsi abatwa, mu Rwanda baravuga abahutu abatutsi abatwa. None naciye mpinduka umunyarwanda. Ubu ndashobora guhaguka nkagenda mu Rwanda kuko n'umuhutu ngo ndi mu bahutu ndi umunyarwanda. Ubu umunyarwanda arashobora kuza ngaha mu Burundi ngo yitwa umuhutu cyangwa umututsi ngo aca yitwa umurundi. No. Bwa mbere na mbere nuko twumva yuko dusangiye iki gihugu. Urabona hariho n'ibihugu bifise amoko 10 y'amajana, ariko bakabana muri ico gihugu. Natwebwe intumbero y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uko jewe ndayumva nuko muri ubwo budasa twita ubudasa twebwe ko twavyishize mu mutwe, nuko dutora intumbero ishobora gutuma tubana neza. Niho ubwo bumwe bukomera mu gihe tuvuga yuko ubwo bumwe bwatosekaye buhagaze ku moko. Si ukuvuga rero yuko ari ibibazo biba biheze, ntibiba biheze, kuko burya ivyerekeye ubumwe no kubaho ni nama mvuga nti burya kuvuga ubumwe ni byiza, ariko burya umwiko n'ikiwuriko nama nabivuze. Nubu umuhutu nubu umututsi, ariko iyo bitakugaburira naco biba bimaze, ni ibintu bawishize mu mutwe. Nubu aha turi urashobora kuba umuhutu utwara, jewe ndi umuhutu. None unshishuye nzovuga ngo ni sawa kuko unshishuye uri umuhutu. Ntibikunda. Uri umututsi ukandya, jewe ndi umututsi ukanyicisha inzara, nzovuga ngo ni sawa kubera yuko uri umututsi. Habana umwiko nikiwuriko. Umwuko nikiwuriko. Nico gituma navuze nti iri jambo Prezida Neva yavuze nimba mwavyumvirije nongeye ko nti mu bintu biriko biratuma ubumwe butosekara niyo mitima mibi, ariko aravuga iremetse ko ukurya abandi babona, gufata ivyotunza abandi ukavyikumira ko vyose ukavyegeraniriza ko, ico kintu kiri mu bituma ubumwe buhungabana. Ico rero sinohava mvuga menshi ngo mpogore, murazi yuko arico ceze. Ubu rero abatware ba kino gihe bari mu biriko birahungabanya ubumwe. Kuduza ibizu, abarundi baragotse bishwe n'inzara. Gutwara amafaranga y'igihugu bakayatwara hanze kuyabitsayo, bakaja kugura amazu, abarundi bishwe n'inzara. Ivyo nibiriko birahungabanya ubumwe. Konona ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bwofashije abanyagihugu,
ivyo nibiriko birahungabanya ubumwe bw'abarundi. Ivyo ntibihungabanya bamwe bitwa abahutu canke abatutsi gusa canke abatwa gusa. Murumva yuko biriko birahungabanya ubumwe bw'abarundi. Mu gihe rero uwo mwuko atakizoba kiriko, murumva yuko ubumwe bw'abarundi buzokwama bwatosekaye. Iki uriko niki ni intwaro. Iyo ntwaro mbega iratuma twese umuhutu, umututsi, umutwa turonka ikidutunga muri iki gihugu cacu. Voilà, très bien. Mbega iyo ntwaro iratuma twese abarundi turonka ico dufungura muri iki gihugu cacu. Aha rero iki ni kibazo nibaza yuko cyo kwishurwa na President Neva. Inyishu yohava itangwa nibaza ko yohava iba oya. Ico nico kibazo nyamukuru. Ico nico kibazo nyamukuru dufise. Umunsi ivy'Uburundi vyosabikanywa n'abarundi bose, ivy'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa vyoca bizimangana nta n'uwosubira kuvyumva. Ahanini bikuzwa n'abantu bagomba kwishikira ku nyungu zabo, abantu bagomba kwiyegeranirizako, abantu atakindi babona atari inda zabo gusa. Kuko n'igihe tuvuge imbere yuko demokrasi zangaha muri 1993 niho tuvuga yuko demokrasi yaje ishinga imizi koko mu ntumbero itomoye. Ubi uyifashe ukaraba iyo demokrasi ukuntu ihari. Mbere yaho n'abatutsi bari bafise ibibazo hagati yabo. Je ndazi ko hari indyane hagati y'abanyabururi n'abanyamuramvya, na hagati y'abanyabururi hakaca haza abanyarutovu n'abava handi. Urumva rero ukava rero mu rutovu uca ugenda ku mitumba, uriya ava ku mutumba kwa Buyoya, bagaca bavuga ati noneho abaperezida uko ari batatu bava ku gatumba kamwe. Bice biza muri ivyo vyose. Kubera iki? Kuko ikibazo nyamukuru samoko, ikibazo ni akaja mu nda yanje kari hehe. Ni naco gituma kugira intwaro ibereye niyo nyishu nyamukuru yibi bibazo dufise. Voilà, ukuri kudasanzwe. Intwaro ibereye, uburongozi bwiza nibwo buzozimanganya ibi bibazo by'amanyanga y'amoko atariho. Intwaro ibereye nta kindi. Nayo ubundi tukabandanya turi mu ntwaro ituma twama dushonje. Mana yanje barakumbara perezida, bahagenda batakwikoreje turune vise basha. Nta kindi kintu kiriko kiratumiza ingorane zigwira mu gihugu cy'u Burundi, nuko hariho abariko bararya abandi baziritse. Ivyo fashije abarundi bose ugasanga vyiziziwe n'akagwi k'abantu bakeye. Aharaye inzara havyuka urwango, inzigo n'ishari, aho niho bihera. Zobanza kuvuga nti uriya mututsi nukuri akora nabi, ndiko ndabwira umuhutu mwene wacu kugira ngo ndamukura ave mu nzira, kuko amaze kuva mu nzira nca ndaba uwundi muhutu noneho anyegere nkavuga nti ujya ava ku gatumba kanaka. Donc nkagenda shaka critique uko umwanya ugenda kugeza igihe mvuga ngo jewe hasigare jewe jenyene kugira ngo ndonke abandi bazoba baraza. Jewe ico nico ciyishe Uburundi. Ni twebwe gusa, ni twebwe, oya ni twebwe. Nico kiba gituma umukuru w'igihugu burya afise ingorane cyane mu gihe nk'ico. Voilà, ninda tabibona none kino gihe ko umukuru w'igihugu afise ingorane zikomeye. Kubavuga ngo urumva ngo basaze biba, ngo ntibivye. Ngubu muguma muja kwiyubakira hanze. Ngubu muguma mwinywera imivinyu izimvye. Ngo y'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ngo twagomba twiyubakire baraje ngo mahera baca barayiba. Nibindi vyinshi ntokwirirwa ndasubiramwe. Kuko agomba kwamari kwarenyegeza.
mana yanje mutama Domisiyani wewe politike y'ukwegeranya politike y'ukwiyegeranirizako kwirundanirundaniririzako iyo politike iyo nyene nigisibije ibyo byose akama ariko arahuha abo bazana bene ibyo vyiyumviro bibi akama ariko arashaka uburyo buri muntu afungura akaronka akazi akikenura nawe nyene akabaho bitabaye ibyo ntibikunda. Murumva yuko mu gihe tutosabikanya ivyo dufise ubumwe byo tugora yuko bubaho. Iyarusha rero yaje ishaka inyishu y'ibyo bibazo niyo ntumbero nyamukuru ntiyaje rero ica kubiri n'ubumwe bw'abarundi ahubwo yaje ibwubaka ari naco gituma twavuga tuti impera n'imperuka igihe umurundi azoba amaze kumva ko ari umurundi koko. Voilà, ubu dufise ingorane ikomeye y'abantu basuzugura iri jambo abarundi kwitwa umurundi bakarirutisha kwitwa umuhutu kwitwa umututsi canke umutwa. Ahubwo hakwiye yuko iri jambo umurundi turikomeza umurundi akagitwa yumva ari fier yumva nezerewe ati je ndi umurundi nta kindi. Ivyo bindi vyose ugaca usanga vyahanaguritse canke vyafutswe n'iri jambo umurundi. Je ndi umurundi aya je sindi umuhutu je sindi umututsi je sindi umutwa ndi umurundi nyituko nyene ivyo birangwiye point et c'est tout. Azoba amaze kumva ko ari umurundi koko ajya bijya bitigiri tuzobikura. Voilà, ati mu gihe umurundi yo tahura ko ari umurundi akumva anezerewe nuko ari umurundi akumva ari iteka ridasanzwe ko yo kwitwa umurundi akumva yujujwe nuko wo mwita ko ari umurundi ati ivyo bitigiri tuzobifutanganya biveho. Murabona ko rwa rugamba rutoroshe. Ubu tuvuga tuti ni habeho ubwoko bw'abarundi ibisigaye navyo tubivemwo twitwa abarundi wampaye inka. Ico ni ikintu gihambaye aho uzoja hose bazovuga bati ujya murundi ntibazovuga ngo ujya mututsi ngo ujya mutwa cyangwa ujya muhutu. Kandi nkuko president ntibantunganya bivuze jewe umbajije ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi jewe mfata yuko akabara gasuzuguro gakomeye. Ndabakaroje we narabaye mu Rwanda imyaka 10 aho naca hose banyitanya Nyakarundi abanyenzamu ndi twari imodoka ku kazi nari mfise imodoka y'akazi yari ifise plaque DB 0403 bari bayitaziye ngo Domitien Burundi. Urumva Domitien Burundi bisigura yuko uri wanyu buri wanyu utari wanyu ntuburi wanyu. Muzobaza babene data bari bahungiye hanze barafata ama nationalité niki impera n'imperuka ni hano kuko hariya baguma ari aba naturalize ariko ntibitwa abene gihugu nyabo. Ndiko ndumviriza umenga ikibazo nticari cya kibazo c'amasezerano y'ubumwe hariho n'abayise ngo n'ubumwe bw'ubwomekerano ikibazo cari duhe natwe turye. Niba umbajije igihe haba amasezerano y'ubumwe bw'abarundi jewe nari impunzi. Urumva wobaza bari barimwo niba ariko babibona ko jewe siho narindi ariko uko ndabibona jewe igihe nariko njenga iki gihugu muri kijya gihe byari uko byari bimeze ntabwo umuntu yovuga yuko ari ugufungura gusa kuko amacakubiri y'amoko ahagarariye ku moko yarahari. Icyo kibazo twaracize igihe twariko turegeranya inkomoko ariko twasanze yuko izo njyane zari zifise ishingiro kuri politike cyane ariko igaragarira mu moko cyane
ahangira ngaruke ngira ndakwibutse bimwe mpejeje kuvuga iby'amoko bihavuye hakaza ubwoko bumwe none nta competition iba hagati yabo bantu baba bari ku butegetsi naho baba bari mu bwoko bumwe nakubwiye akarorero k'ibururi na muramvye n'ubu turi muri mu ntwaro ya CNDD-FDD naho nyene hariho ama competition muri Frodebo hariho ama competition n'ahandi hose hariho ama competition ivyo ni bisanzwe ntitubifate nabi rero nukuvuga yuko ico gihe kwari ugutorera ikibazo nyamukuru ikibazo nyamukuru c'amoko ariko rero kugira ngo turonke inyishu ku gihe kirekire hari hakenewe intwaro ya demokrasi yerekana ukugene inzego z'igihugu zijaho inzego ziyobora igihugu ariko izo nzego zikajaho zitaje kuza atize kongera gusubiza ibubisi ibibazo vy'amoko donc ni demokrasi iconze ipanze ku buryo ifata n'ikibazo c'amoko mu ngiro washaka n'ikibazo c'intara twaracize ari naho havuye yuko umuguverineri atwara ahantu urazi ko kera abaguverineri bavi Burundi bakaza gutwara Burundi bwose babustanteri nuko ubategerezwa kuva ngaho nuburyo bwo gutanga gushikiriza ubutegetsi ababwo aho baba niyo rero ni ntumbero twafashe yuko buri murunda hari agira ijambo kugira ngo ashireho uwumutwara mu rwego rw'igihugu kandi ntihabe ikumira aho byaje bitorera inyishu babandi bagira bati noneho muraje muratwirukana twese kubera yuko munashavuye no mu gisirikare byarabaye hajya habaye impari nyinshi mu byerekeye igisirikare ndibuka yuko hari abantu rimwe na rimwe baza bariko baravuga ngo mwaratudandaje mwagize biri twebwe twavuze tuti igisirikare ntigishobora kubandanya gutyo hari abahutu 5-10% ntibikunda kuko bari exclu tugomba kuduza igitigi bamwe bati turafata proportion kugena abahutu bangana abandi bati muzo bamutumaze noneho muzotuyoragura turaharira rurabura gico amamandira ati je ndabahaye iyi proposition kiretse niba mufashe yini hariho bavuze ngo sitwe twabifa twebwe twarabihaririye karahava ico tutumvikanye ko ni gitigiri gusa hama baduha ico gitigiri naco ntikiri permanent ico gitigiri kizohindurwa uko umwanya uzogenda uko abarundi bazumva yuko batarabahutu batarabatutsi ahubwo ari abarundi cane tahura ko kuba abarundi kwitwa abarundi bifise ubushobozi bwoshobora kumira canke bwoshobora gutsinda kwitwa umuhutu canke umututsi canke umutwa ico gihe uburundi bwacu buzokira kandi nta vy'amoko bizosubira kuvugwa Imana nibahezagire ntimwibagire ryasango gitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha imwe mu masaha ibujumbura niho tuzokwerekana ingene twogarutse umunezero satani yatunyaze